Real Madrid na equipe na Vinicius Junior, José Peixao do Nascimento, ariko akikora bakandi kaniyongera ko bivanye nuko yihinduye kuko urumva yahora yitwa Vinicius Junior José Peixao de Oliveira do Nascimento. Ubure ko urumva harimo nakandi kantu yahinduye ko kuri we nuko ko yashiramo nakandi kantu nuko tumitwa New Vinicius Junior gashimo ati New Vinicius Junior José Peixao de Oliveira do Nascimento. Oya Niyuka agomba kuja Niyuka kaja Niyuka aya Niyuka agomba gutangura ko yarayinze kuramo vya bini Niyuka kintu gishasha vya bini batubwire jo ngo ujya Vinicius ngo yandere kaza ngo twomuzana ubu naco zatuvuga two kongera ko mumve ko turavuga oya bino unye abantu dukwiye kumwita New Vinicius Junior José Peixao de Oliveira kubera ko yarahindutse rero nimba yarahindutse tugomba no kuraba akantu gatuma no mu mazina yiwe ataguma ari wawo nyene yitwa José Peixao do Nascimento na Vini n'ibindi bitangura hejuru hagomba kujamo akantu ka New Vinicius Junior. Bivuga ko rero equipe yitwa Real Madrid yasohoye kandi ku bundi busabe kuri Vinicius Junior kugira ngo ashobore kuba yakongereza amasezerano ariko cette fois-ci ngo bakanabulunga ariko bafise n'icizere ko Vini ashobora kuba yakongereza aya masezerano. Uyu mukinya asigaje umwaka umwe kuri contrat yiwe kugira ngo irangire. Vini ushanga no kongereza amasezerano yiwe twovyizera cette fois-ci ariko Sport yamenyesheje ngo bimwe mu vyasaba harimo miliyoni 30 mu mushahara ndetse na 15 z'ubwizigirwa icitwa prime de fidélité ariko arasaba equipe yitwa Real Madrid ariko nkuko umumenyesha makuru mudagi nabonye yasigaye na wakazi mujanye gutanga makuru ngo afisa makuru yizewe ko Real Madrid n'ubundi yasukuru kurungikira ubundi busabe Vinicius Junior kandi ngo bashobora kuba bizeye ko ashobora kuba yo kwizera yo kwemera ubusabe ubundi agasenga amasezerano yo kwanaga muri equipe yitwa Real Madrid ndetse ngo namweganye nabo ngo bashobora kuba bamaze gutangura kubona ko hamwe yo fata mwingo yo gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid. Vinicius ngo bakosheje cyane ngo niyo mpamvu Arsenal bayibwiye bati banza muri ndiri Arsenal ngo yashusha mugira ati turabukubita kugura nta kibazo kirimo turakugura ariko kandi twongera tunagoye mu mafaranga ari hejuru y'umushahara roronga muri equipe yitwa Real Madrid. Hagobereje vago inkuru yanditswe cyane mu mugoroba nuko ngo deal yo kuja kwa Real Madrid kuri Vini yabaye off bisobanura ngo entourage ya Vinicius ye karse possibilité zogira iki ezo kuja muri equipe ya Arsenal kuko byabuzwe cyane kandi uravye offre yavugwa equipe ya Arsenal ko iri kirategura imvango ya offre iremereye wanashima tuvuye mu kiganiro hasotse n'amakuru avuga ko Madrid igiye kwakserera ibiganiro na Vini bivanye n'uburyo babona Arsenal bo bagomba kwinjira muri deal kuko navuze ku munsi w'ejo hamandi uko biriko birakunda kwa Real Madrid kwakinyi binjiza mugabo haro deal no munsi maze igihe kirekire ibiganiro maze kuba vyinshi amaze kuba umuhoro mwinshi maze kwicana incuro nyinshi mugabo atakoro nimwe iragira iki irashigwako komande zano yaba kurande kwa Real yaba kurande kwa Vini kandi bikagaragara ngo yaba kwa Real Madrid ndavuga Real Madrid kuri Perez ntabwo yirekure kororasha kuvyo aha Vinicius kuvyo asaba Madrid nawo nyine byaboneka ngo niteguye kugira iki kugabanya mugabo nkuko twavuze ku munsi w'ejo vyagiye bikora kuno munsi ageze kuri 15 miliyoni za prime de fidélité mugabo twibukanye ko Vini yatanguye asaba prime de signature ya contrat nshasha ati nimba ngomba kungiza amasezerano iyo contrat mugomba kuba ni imyaka 2 ni imyaka 3 zijya miliyoni 100 mwaye Mbappe 200 buri mwaka nanje muzime mushaka mumbwira imyaka 5 ndabashire ko mugabo ziya miliyoni mwahaye Mbappe muzime bisobanura ngo bigaragara ko kuri kaya Vini bo basanga ariko baradiminiwa bavuga ngo iyi prime y'imiliyoni nyinshi kuri konti tuko turasaba reka tuyigabanye prime de fidélité ya 15 miliyoni birino bintu ubona ngo Perez we nari gutahora avuga tuko biri kose reka tuganire ku bijyanye n'umushahara izo prime zo kwande tuziyoze bisobanura ngo ni deal nkuko navuze barinje abakinyi benshi mugabo kimwe mu bintu bihangayishije Perez na Real Madrid ni Vinicius kandi n'ikindi naco tumenye ngo haragezaho Perez wiboneka ko kurekura Vinicius akamusora muri projet yiwe mu gihe atokomera ivyamuho ari ibintu bisanzwe mugabo yahuye n'ikibazo Perez cyitwa umugabo bitwa Jose Mourinho yatanze message nyinshi kuri Perez amubwira ngo uko biri kose ino projet dutanguye ntigeze ko mfise umugabo bitwa Vinicius Junior bisobanura ngo rero ni kimwe mu kintu uko biri kose Real Madrid iteza gushira imbere narijya haratanga kwa n'ikimigwi ikomeye kandi ifise projet zihari mugabo itanganye izina na Madrid twageze ku munsi w'ejo
batari kudodora ku muryango wa Vini. biriko birahindagurika mu mwanya muto bivanye nuko Vinicius Rafa pasi nabonye hari umuntu yashyize kuri X we ngo amenyesha Vini ko Arsenal kiramurondera avuga ati vyanditswe n'amenyesha makuru kweli ati ayo makuru na Jenna narinze ati petit frère niwe yamvuniye akagora arambwira ngo Arsenal kiramurondera ati mugabo sindiko ndabibona mugabo kandi bagenda kura ivyo mu mamenyesha makuru bagiye batandukanye bandika baravuga ko nubwo Vini afise ivyo asaba Madrid agaragara n'umukenyi peut-être afise ikibazo avahuriza ko na Madrid kuko ngo n'ubundi acibona muri projet ya Real Madrid ngo yifuza gutwara ibikombe ari kumwe na Madrid ari naho je nagarutse ku munsi waje nkavuga ngo vyanga bikunda Madrid ni institution bo gutakaza Vini kandi bakabona absence yawe ikinogo wasize mugabo bazobaho gusumba ko uri Vini buriya institution ya Real Madrid ni institution abakinyi benshi babifuza kubamo hari abakinyi no munsi bafise impano wanashima peut-être bari kuzotwara byinshi gusumba ibyo Vinicius amaze gutwara kumwe na Real Madrid ko batagira ayo mayigo muri muka Pierre-Emerick Aubameyang ni kenshi ari muri Borussia Dortmund yamavuga ati Madrid ni equipe y'indoto zanje na sokuru wanje narigeze kumusezerana ko nifuza kuzokina Real Madrid nkora musi nigeze akina Madrid kandi na verso niveau là de jouer au Real Madrid uno musi rero Vini simona ko umukinyi yoba afise entourage nziza canke yiyumvira acifuza kugira carrière iremeye nawe akazandikwa mu itanga mu bakinyi beza Madrid yatunze canke isi y'umupira w'amaguru yatunze gutakaza institution ya Real Madrid yoba ari esheke kuri we bien sûr les saisons blanches zibiri ziriyo mugabo ku munsi w'ejo Edini yavuze akanavuga ngo erega Vini nawe yari umupira no munsi ku bicanga 80 kwijana amaze gutwara ivyo yagwaniye vyose yitwa umukinyi w'umupira w'amaguru surtout muri Real Madrid ya muri Real Madrid nagikombe kibataratwa rega ni equipe nkurazi uko avuye kwa Flamengo akiri mutoya aza kwa Real Madrid no munsi kwa Real Madrid niho hari empire no hari ubwami bw'uwitwa Vinicius Junior kuva kiri mwana muto rona ubugiye revurimo Vinicius Junior kabona ngo gushikura umusageze kwitwa mu bastara komese umupira w'amaguru tunze Real Madrid birakwiye Ligue des Champions birazifise afise la Liga yamaze kwitahukana Super Coupe za Europa amaze gustahukana za Espagne amaze gustahukana Copa del Rey afise Coupe Intercontinental afise n'umukinyi wanangu kwa Real Madrid amaze gukora kuri podium ya Ballon d'Or abantu wa kabiri kuri Ballon d'Or bigaragara ngo ari compromis bijanye amaze ko umukinyi akiri muto yaranze Ligue des Champions amaze ko umukinyi yaranze Ligue des Champions akuze donc ku bicana 80 kujana bw'ivyo abagwanira aramaze kubigera ko ahubwo asigaye wisanze ofisa amayigo ku Madrid ucuziga aravuga ngo nzoba nka Carvajal Ligue des Champions itandatu ni kubona nkaruka Madrid nzoba nkaruka Modric nzoba nkabana akabagize ico bamara muri no club winjiye misi yose Santiago Bernabeu no mu nyubako za Real Madrid ushikira ku mafoto yabo nivyo bageze ko iriya mize ukavuga ngo mize ya Real Madrid iraryosha ariko harimwo ingufu zanje cyangwa se harimwo urara gwanje cyo nco nabona givuga ngo Vini aracakene institution ya Real Madrid cyane naho nayo mukeneye bigatuma ku bice byinshi kwijana nimba Madrid yose da 30 Vini zose da 70 nimba Vini zose da 60 Madrid zose da 40 bigaragara ngo Vini azose da ku bice byinshi kwijana gusumba ko Madrid yogira gute yose da sino Real Madrid ni institution kandi bo tumaze kubona bo nizo izi bado barazibamwo bagafata risk barazibamo rega zo gusora umukinyi abantu benshi babona ngo agiye mu gihe kitari cyo iyo yabananiye barabeba kuko bavuga ngo contre la 2027 ego mu ndwi zibiri ziyaze ntwari bwarongo equipe ivuga ko yozana offer ariko no munsi i Madrid message yamaze gushika ko Arsenal iri pre wanashima kumukubitiye mishahara we yifuza n'ibindi bigiye bitandukanye ikanamwa iyo zina cyane se iyo point muri projet ya ubwo rero Madrid bavuga ngo tukurungikiye offer bari abavuze ngo Real Madrid a envoyé une contre-offre à Vinicius pour prolonger son contrat. Le club attend désormais la réponse du joueur. Madrid yamurungiki nyuma yuko vyariko biravuga ko ashaka gukoranira inama ariko peut-être barumvise ivyasaba nabo bafise ivyo barashobora ko bashizemo amélioration mu vyo bamuha en fonction y'ivyasaba peut-être nabo batabamuha ivyasaba ko ijana kwijana barindira ico avuga buriya bigaragara ko amwe yovuga no baramubwira ati rero Arsenal iri prêt kuguha ivyo wifuza genda yaga nayo le terme personnel ni mwahuza twebwe bazodukubita agafaranga kuko Madrid iramwevara n'imiburi ku miliyoni nk'ijana zirenga kandi 160 millions kuri Vinicius uri Real Madrid kuzitanga biroroshe kuko nanabonye kwa Paris Saint-Germain badatinya kuvuga ngo Barcola ari ku gaciro k'imiliyoni 170 abo bazone gose nabo bashaka kuza mugura 130 nimuguze ya Diomande 130
nimba ba Isaac na ba Florian Wirtz baraguzwe harimo n'amabonisi izigira vita mu masase nkani kudoga ubwo bakubwiye 160 kuri Vini nabo bashaka bagacamo n'amabonisi niki ikana transfer ya mbere izimvye nawe yabadesi ntaco vyo bitwaye kuri Vinicius Junior kuko uri Arsenal ubu butwari mukinyi do class imyaka 26 a 26 urumva uba 26 ans urumva umukinyi bigaragara ngo ari capable que na saison stavritse na mama akimya dafatwa n'imvune iyo stabilité mu kibuga bayifise kandi n'umwe mu bakinyi twabonye ngo yita mukoreze psychologiquement individuel marate ubwo arateye ubwoba ni umukinyi udashobora kubona yataye forme mu buryo bworoshe afise capacité yuko mu imyaka 3 ikurikirana ashaka guma gwa za statistique mu gihe atigeze akorwa mental erega Vini deja ikiyongera kuri qualité we c'est un joueur d'équipe vous un joueur d'équipe niwe mukinyi effort ziwe cyangwa performance ziwe zituma n'abagenzi babo babeza uzorabe Vini utera amapenalty muri equipe yatsinda arayarondera kandi bamukora amakosa menshi utsinda makufra arayarondera kwakorerwa amakosa menshi mwisanze muri situation igoye l'adversaire ashobora kurongana carton rouge kora amakosa yakoreye witwa Vinicius uri umwata kuzi gutsinda aragusenyera akakuvomera akaguterekera ku meza ati ramufungura ayo mapasa akayaguha ariko n'umwanya ukenewe kendura bega rero bimwe mu itsindo byari be equipe ya Real Madrid muri saison ziheze byatsinzwe na Vinicius Junior individual oya ko biri kose nimba uno munsi asa nk'uwinjiye muri projet gihe gito mugabo uno munsi Champions League zibiri twavuze ku munsi w'ejo Champions League zibiri zikurikirana impact ya Vini bazeho nyene nimba turiko tuvuga Vinicius Junior w'imyeso zeze bigaragara ngo ntiyabaye mwiza ushingiye barashaka no kuri performance za equipe yarabona ariko mu 50 akaba ari impliqué muri saison 33 22 pions possessifs ni kuvuga ko kuva twamubona muri Real Madrid yagize saison mbi iheze mugabo nimba saison mbi ya Vini imuklasa mu biharuro plus de 30 bi aba impliqué muri saison minimum bisobanura ngo ni muri buri ni wa mukinyi mu gihe muri projet nziza yaba impliqué muri saison 2060 ko ni mathematiquement kandi rero je nako ndavuga ngo nimwe mu bakinyi nkuko Azade yabivuze yariko yabivuga offensivement wa mutuma ibyo bitsindo offensivement wa mutuma ngomba gutanga iyo mipira erega offensivement mu gihe uhuye no adversaire wamusomye neza ushaka kumutuma ku destabiliser ni muri defense adverse hamandi bitsindo ni na pas décisive hagatuma equipe ni muri ibamene muri swad kuri equipe ya Arsenal yifitiye amagufuri inyuma kuri bari na Ricardo Carafel cyangwa Incapie imita za musaba ngo uze kuzibira akubwira Incapie wa Carafel cyakora akazi kawe naje nkora wanje kandi bivuga ko deje equipe ya Arsenal ngo irazi ko dossier compliqué mugabo yo ngo iracifitiye icizere kuko irazi ko peut-être Vini ashobora kuba offer ya Real Madrid bikarangira Real Madrid mugura imijyango yo kumwerekeza muri equipe ya Arsenal kandi Arsenal yo bigaragara transfer cyo goba kandi umukinyi mwiza kiri muto kandi hari imigwi myinshi yo mugura ifite amafaranga muga bigaragara ko hamande ya Madrid igomba kumwiza amasezerano Arsenal ni bien placé muri deal erega kandi ari mu byo baca batuza erega kandi Arsenal baramufata nk'urufunguruzo cette fois-ci uno munsi batakanye English Premier League baraza gushaka kwirondera ariko na finaliste bari de champion uzamo mu yandi majambo kwa Arsenal bongo Sky na Jamteza ngo Arteta na bid ya Arsenal baramufata nko goba ari mu rufunguruzo gutuma cette fois-ci batangura kwimvira ijana gutakana Ligue des Champions nayo nimba bakaba batakanye Premier League nyuma y'imyaka yose yarinze uno munsi cette fois-ci batangura kwimvira no gutakana bijanye na Ligue des Champions kana munsi navuga ngo tuze Vinicius Junior areba rumwe mu rufunguruzo rukomeye rushobora gutuma uno munsi surtout ko tena bakinyi tuno munsi equipe ya Tanzania abeza bayo bose aza kubagumana kandi kandi Arsenal ugendura habe nimba ari kibazo yagize mu mwaka weze ikibazo kuri offensive Arsenal mu winga do classe typique wa uri uvuga ngo yatanze akazi ku adversaire bigeze bagira na biriya bintu byo kuzibira byarakunda mu karondera igitsindo atara gatsindo gakorokeye kuri Kai Havertz cyangwa gatsindo ka Kufra cyangwa gatsindo ka Corner itsindwa na Magalhaes cyangwa de Cresse yabaye Musa gapenalty agaterekemwo uraba igitsindo cya Arsenal kiza kuvuga ukabura kubera ko deja no mwakweze banabuze Saka umwanya munini nk'umwe mu bakinyi nta mukinyi yayobora iri attack ni muri project nziza mugabo nta musatirizo office ni muri wabazi ibitsindo 20 kuri season biragoye nga ko woje guhangana na za equipe zitunze Mbappe kapero gutsinda 15 muri Champions League wenyene unamose equipe ifise harandi ariko kapero gutsinda 40 erego unamose deja n'abamenye urugero rwa Gyökeres mugabo ndanibaza rimwe na rimwe Gyökeres n'umufiniseri mwiza harakazi peut-être yisanza sabwa biva n'ivyo Arsenal kina nibindi peut-être umuhaye mukinga Vinicius none byo hava bijyo hariyo
erega ntabwo yigeze uno munsi umwe mu makinyi bo ku ruhande beza Arsenal yatunze yari Saka. Saka nawe abaye mu mwaka mubi cyane muri equipe Arsenal. No mwaka batwaye mu ikombe. Bisobanura ngo hari impamvu nyinshi biboneka ko Arsenal kwifuza Vinicius ari umuti wa projet yabo bivanye n'ibyo bakeneye. Ariko Clan yiwe ngo yatangiye kubona ko bari bakoze. Vini bisa nk'uko biri turangirize ko niba abamwegera batangiye kubona ko gusohoka kwiwe muri equipe ya Real Madrid akaja kwa Arsenal yoba atari ingingo nziza mu yandi majambo babifata nk'aho yoba adafashe decision nziza mu bijanye na continuity cyangwa se no kubandanya kwa kariyeri witwa Vinicius Junior. Vini no musa uko bimeze ukunyene bimeze niba Real Madrid tarikira irashobora kumuha ku gaciro ngo ivyo ariko arayisaba ibe yo vyemera kandi nabimuhereze nk'umukinya amaze kuba convaincre no kubereka icari gusoka kwa Vini mu gukrasa gute mu bijanye nuko yaba ari ngingo mbi canke nziza. Burya nivyo nkunda kuvuga iyi migwi special equipe ya Real Madrid nkunda kubivuga ni equipe iri mwiganwa rimwe na rimwe dukunda gukrasa tukavuga ngo Premier League igano rikomeye mugabo sinibaza ko ahari umugwi wo muri Premier League tunafashe basi by'imigwi yatawukanye historiquement sinibaza ko hari umugwi no muri imbere ya equipe ya Madrid ni equipe iri mvago ni equipe mvago pri titre hari mu gihugu cande mu gihugu ca Espagne kandi kinacho nimba na mose umukinnyi ashobora kuba ari muri projet ya Man City pe importe nimba Pepe yobaga asohotse cyangwa se agize iki akavuga ngo ivya Man City tuvyihoze nimba ari Madrid nshobora kujaho mu ndondere kwa Madrid nimba na mose umukinnyi ashobora kuba yova muri Aston Villa akivuzwa na Arsenal Chelsea kachikoroka muri deal kachimutwara mugabo Chelsea kafise umukinnyi wa muri mwiza muri projet yabo nibaronka ubushobozi bwo kumuzibira kumuza kuja kwa Real Madrid hariyo profili yo migwi bifise bisobanura ngo Madrid pempo tuno munsi baye muri saison ibaye imyaka 2 muri mu masaison branche uno munsi turimbiwe tukavuga ngo hamwe twakwisanga uno mwaka weza takindi gikombe yo bibaye RMB kuri Florentino Perez kwisanga mu myaka 3 muri inde atase zobra ndago atake kombe na kimwe utwaye bisobanura ngo izo nguvu niyo profile equipe ifise cyo gituma nivo nico kenshi bituma umukinyi yabuwinjira abana kwinjira muri equipe ya Madrid canke se usoka muri equipe ya Madrid avuga ngo mbega nko mukinyi ivyo je nifuza gushaka ko byose nabigeze ko mbira ko mva muri equipe ya Real Madrid rero biri muri bimwe mu bintu Kraya Vini ivangu shira gutija mugabo kandi je ndibaza nariko ndaraba byatumye usubira inyuma za kuraba eske ino deal yatangwe ryari kwifuza kumongeza amasezerano mu kwezi kwa kabiri 2025 niyo Madrid yatangwe kwifuza kongereza amasezerano mu gabitwa Vinicius Junior urumva yaragisigaje imyaka 2-3 muri contrat yiwe rega Vini hariho projet ya Real Madrid ya saison 24-25 nyuma iri ya saison ya 23-24 bagizemo 6 Madrid baciye bakora ikintu gikomeye cyane cyo kongera amasezerano abakinyi presque bose bakiri batora muri projet Rontel kandi bose byarakuba Rodrigo barongereje amasezerano n'abandi bagiye batandukanye benshi bongereje contrat ndende ku buryo usanga babaka amavinga n'abandi uwigarukira hafi ni 2028 abandi 2029 and 2030 mugabo Vini cogi yarongereje contrat avuga ngo nongereza contrat ko zajya 2027 niwo muntu yashize mwendonge imyaka 2 gusa kuri contrat ya Rafisi bivuze ngo no munsi iri kuradiringa na Vini amaze kwisanta nk'umustar kandi statistic mabigaragara udiringa nawe mu buryo bugoye cyangwa buvunanye gusoma uko udiringa na Rodrigo gusoma uko udiringa na Fede gusoma uko udiringa n'abandi kuko Vini no munsi ategeza ari agace ategezwa kuyavya nka bikunda kwera yuko ile la star la star de l'équipe vyanga bikunda aho bigeze wowe uvuze Madrid y'uno munsi twumvawe nimba Mbappe yaraje mugabo uno munsi barashobora kukubwira ngo ni gute kuva Mbappe nje atayikombe turatwara nivyo peut-être ni nyunga nyumbi za equipe yarasubiye inyuma n'ibindi ariko ashaka kuyatije yewe nitwa Vini turafise Ligue des Champions ibiri mu myaka 4 2022 na 2024 kuva donc 2020 ati turafise Ligue des Champions kandi ivyo nubugira gute ntavyo pinga kugira ati nabanye neza na Mutamakaro kandi uno munsi byaro vyerekanye muri Brazil nkiri ya Brazil uno munsi muri Mondial twese dutangwe kwimvira ngo après la Brazil yarafinya itaza kwivise Vini muri version yiwe
eske Brazil yakagombye ko ari equipe imeze gute mu gikombe cy'isi yari ko ari equipe isanzwe rero Vini agomba kwiha agaciro vyanga bikunda Clayo nibaza ko nabivuze ku munsi w'ejo igomba kwinspira kuri Kaya Neymar iriya Kaya Neymar buri igomba kwera ikigwa benshi yeah oya reka tuzi vyari kuba urabona ko vyaratumye kariyeri wihera arafa ya sezo twibukanye ko byavuze ko Neymar ari umwe mu bantu bane Vini baramubwira ngo ntuze wimve gukora ikosa byo gusohoka muri projet za Madrid iki gihe none ati haramo amakosa ukora mu buzima ukagira ukicuza ati rero ndaguhanuye kuko iryo kosa ryarambaye ko ntuzi ukora ikosa ryo gusohoka muri projet zande Real Madrid aha no kuri nayo tukarabana none ba Vinicius Junior ari bwishura kuko yamaze Real Madrid nubwo ngo yarungutse mu musabe kandi ngo bakaba banizeye ko babona ko Vinicius Junior ashobora cette fois kuvyemera ariko baracarindire n'ubundi okay ya Vinicius ibemerera gushobora gusinya mugabe bivuga ko Clay Vini yamaze kubivuga ngo deal yo kujya kwa Arsenal yamaze kuba off Arsenal tagaza kumutinya kubera ko Arsenal buri nabonye izi deal z'abakinyi badaneye kwa Barcelona Madrid barabayora batoye Mesut Ozil bamaze kubagura batoye Alexis Sanchez atamuntu n'umwe ayibona erega n'uyu Martino Odegaard agomye azenguruka Madrid itamugira iki Arsenal biramuzaniye bagarase basuruka Arsenal birabagura nuzenya Alonso bamwe Alonso agishika avuze ati uyu muvandimwe Martinez Bomendi mu mugure Madrid irabiraba irashaka Edis na Arsenal nibaza ko arubwo Arsenal no musi yo binisanze mu gihe cyayo kuko uravye no mu projet no musahi Arsenal nimba utoje kwa Paris Saint-Germain nimba utoje kwa Bayern yagumanye Luis Diaz nabonye ivyo kuja muri Real babwiye bati twaba turi Bayern yabwiye Real ati twaba turi stupide ku rugero ngana gute ku buryo twabagurisha kwitwa Luis Diaz nimba no kwa Bayern bagumanye Luis Diaz uno munsi equipe bigaragara ko ikeneye muhinga ndo class mondial kuri niveau Vinicius Junior ni Arsenal ushingiye muri projet ziye kuko uno munsi cost nivyo kumva ico gitinyiro Pepa asize mugabo on sait pas avec Maresca ko baza kubandanya ku rugero twari tuzi ko bivuze ngo Arsenal iri mieux place ushingiye ku vy'uno munsi nayo yarifise kuma yo convaincre que Vinicius Junior non seulement kuma faranga na projet sportif mu office que ni na projet sportif Arsenal wagiye ko uhere 2020 uko imyaka yigenda bagenda baduza urwego cyane na munsi batwaye Premier League mu myaka 20 irenga Ligue des Champions bafite imyaka ibiri kuri kirana umwaka wo bagaruka muri demi undi mwaka batsindiwe muri final yes bisobanura ngo iyo projet uri umukinyi ukomeye uriyumvira ukaraba ukavuga kandi erega kandi n'abakinyi na social nikore bigenda uko nyene kwa Arsenal nimba social bayikoresha nka bya Man City na Pep Guardiola demi final uciye mu final uratsinzwe cette fois si no gurugera kuri final ugaruka gitwara noze ko nimba nakana ko socialist akora nawe nako reka kandi imyaka itatu kuri kirana nyene hari umwaka bagaruka quarter final bakwe na Bayern bakagaruka demi final batsinzwe bitata gukora ko umwaka ari umwaka bagarukiye muri quarter final kubona Bayern baca umwaka ukurikira baca bavira muri demi final bakwe na Paris Paris yongekana ko batsinda kuri final ngo muri bagomba kuhahurira n'iyindi n'abakayitsinda kuva ino style ya phase Ligue itangura batsinzwe kabiri na Paris Saint-Germain ongera ko kandi na final bari urugero rwiza baba batweretse mu nkino zo matsinda kuva bari basezere bakugwamo na Paris muri kumenga imyaka ibiri final bari basezere Madrid muri imyaka ibiri kuva nako kuva phase Ligue itangura nibaviramo muri noze ama group stage nibama sorta tarambere bakabiri bari muri munani za mbere uyu mwaka basosera bambere badatsinzwe match nimwe mwaka wera bari muri munani za mbere ane baza kuva phase Ligue no bambere basohotse group stage badatsinzwe match bwa mbere bwo Liverpool yasohotse ari ya mbere mugabo yarasohotse match nyuma yarayitakaje Sama ni minota igana kuri 30 kuri dossier ya Vinicius Junior nivyo biriko birahavugwa nukurira tukaraba ko ari buze kuvuga okay kuri equipe yitwa Real Madrid kugira ngo nayibashe kuba aracari muri vacances nk'abandi ba mondialiste mugandi ndibaza ko rewe yabagaruka vuba yababwira baramongera ko iminsi yuko ujya sura bakarindira igaterana neza fresh sura yarateranye imenyereza ararendeje sura yarateranye imenyereza ni new Vinicius nta kindi gikenewe hariya azadini bakunda tukiri muri equipe